Turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Agro TV, turanabahaye n'ikaze mu kiganiro Mode Agro gisanzwe gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground biciye mu mugambi tuyage. Uno munsi tukaza kubaganirira ku mbuto zirobanuwe. Imbuto zirobanuwe ni iki? Zoba zifise akamara kahe tugereranije na zirya mbuto zisanzwe kumbure abarimyi bashobora kuja kugura kw'isoko. Kugira ngo tuyage kuri ico kibazo turafise umutumire akaba yitwa Gabriel Nahimana, asanzwe ari umugwizambuto. Reka tumuhe ikaze. Gabriel Nahimana, turaguha ikaze mu kiganiro Mode Agro. Murakoze. Ego mwe musanzwe muri abagwizambuto? Ego none ni ibitego ivyahe musanzwe mugwiza? Ngwiza ibiraya, ibigori, ingano, ibiharage n'amavoka. Ego none amavoka turumva yuko kumbure nka benshi ntibamenyereye kumva yuko n'amavoka burya hariho imbuto zayo zirobanuye. None n'amavariyete yahe mu mavoka kenshi mu variyete maze gutangwa gukorera ko ariko ndifuza kubananya ku yandi maze gukorera ku mavariyete yitwa hasi na variyete yindi yitwa shokete. None imbuto irobanuye ni iki? Imbuto irobanuye ni imbuto ifise aho iva na cane cane ivuye mu bigo bizwi n'amategeko na cane cane nka izabu ni ifise uburenganzira bwo gukora imbuto zirobanuye bakazitegura amanate twebwe turabagwiza mbuto tukazitora tukazigwiza mugi imbere yuko umuntu ayitirobanuye nuko iba yapima ko n'ikigo izabu baragipimira imbuto rero zimeze neza zipima ko n'agatangwara zirimo tuba tugenda tukazigwiza hama natwe tuzigwijije twimbuye tushaduhamagara ikigo ONSS kijejwe gupima imbuto kigapima rero iyo zikomeye basanta tangwara zirimo nizo mbuto zirobanuye kandi izo mbuto zafise inguvu yego tushagira umwimbo munini. Yego turagaruka kumbure ku avantage kuburusho buri gukoresha imbuto zirobanuye. None turumva yuko zipimwa kabiri, hariho ikigo izabu kwanza igira ubushakashatsi kazana izo mbuto zirobanuye hama namwe mukagenda mukazitora mugaheza mukazigwiza. Ego none tukihingaho oye ni izo mbuto zose nayo mavoka yose ni izabu byonyine bikora? Imbuto kugeza ubu ni izabu muga hariho abandi abariko barakora amasera abashobora kuva imbuto zibanze nabo nyene baranze kuboneka. Ego iyo uvuze imbuto zibanze ushatse kuvuga ikumbure nk'abatabimenye? Imbuto zibanze ni imbuto zikiva mu bushakashatsi kandi ziba zifise n'inguvu kugira zishobore gutanga umwimbo. Izo mbuto rero nizo zibanze. Ego rero tugaruke kumbure ku burusho buri gukoresha imbuto zirobanuye. Imbuto zirobanuye n'akarusho akahe kumbure twovuga ko ziza zifise tugereranije n'imbuto abarimyi basanzwe bashobora kuja kugura zisanzwe? Imbuto zirobanuye nkuko nabivuze ziba zarapimwe hanyuma akarusho nuko ziba zifise inguvu. Inguvu rero aho zihagaze nuko ziba zitaracoka ugaca usanga rero ugiye gutera urimbura neza. Yego mugabo imbuto zivuye ahariho hose yego nivyo barakunda kuzita imbuto mugabo ntiba ari imbuto kuko ntubuzi yuko atangwara ugiye guterana. Yego bisigare yuko akarusho ka mbere nuko zirimbuka neza kandi ziba zikomeye. Zirakomeye hama nta kandi turetse kwimbuka kuba zikomeye. Akandi nuko bisanzwe iyo uteye imbuto irobanuye uraronka umwimbo ukwiye. Yego tumva ko ziba zirimbuka neza zirakomeye. Kumbure ikindi naco zoba ziri mu yindi ndwara zirarinda indwara kandi urumva ziba baba bazipimye abona ko atazirimo. Rero inguvu zazo izo mbuto zirobanuye zituma uwuzirimye aronka umwimbo ukwiye. Yego kuko izindi bashobora gutera imbuto ukuye mu isoko hanyuma
ugasanga nta na kimwe ukuyemo Eh. ugasanga zose zapfuye ntacyo wimbuye urumva rero ubutaye umwanya Ego turumva rero ko zifise akamaro yego noneho burya nizoba zifise burya n'akamaro ku kiringo zifata kugira ngo zitange umwimbu ego hariho imitigiri bakunda kuvuga imbuto twe dukura muri izabo zitwa amaprebaze rero tuzirimye twimbuye twimbura amabaze tuyimbuye turayaha abantu bagaca bimbura amaseritifiye abarimye amaseritifiye nabo bakimbura cyo bita amakomersiyali ziba ziriko ziragabanura inguvu uko zigenda kuri ayo izo ntambwe zose zigenda zigabanura inguvu yego muga rero uziteye nk'ubu ngiye kugura imbuto nkine gutera nk'ibiharage kagenda ku isoko nkagura hama ivyo nguza ko hari ivyo nja kwiterera n'uwaciye aza iwanyu akaza akabagurira imbuto zirobanuye z'ibiharage tukaziterera rimwe nta turetse yuko wazokwimbura byinshi kumbure kuri jewe kandi yuko nabirya biharage byo bizoshobora kurinda ingwara wewe ntashobora kwimbura hakiri kare agerenje nanje oya ubwa mbere ho ugiye mu isoko utora imbuto utazi nka kurya bavuga mu kirundi bati winjira ishamba utazi ugaca inkono utazi rero winjiye mu isoko mu bisanzwe mu isoko itanga ifungurwa itanga imbuto umuntu agiye mu isoko agiye gusuma kugira ngo ashobore gufungura rero ugiye ku isoko ugiye gusuma ntugiye kurondera imbuto mugabo twebwe imbuto zacu n'imbuto nababwiye zipimye kandi zishobora gufasha ugiye kuzitera kugira yimbure neza misanze umuntu umuntu arima kugira yimbure arimye kugira yimbure rero abagomba yuko aronka umwimbu ukwiye umwimbu ukwiye bituma aronka icyo yifashisha arunguka yungutse naho rero biramufasha cyane biramufasha kuko n'abandi bamubona yimbura neza babonerwaho bakabona yuko umwimbu ari mwiza hama bakabona bakatera imbere none dufatiye ku burorero rero ubunye kumbure nk'umuntu ariko yokurikirana kino kiganiro ashobora kuvuga ati byana umugwiza mbuto akeneye tuje kumushorera none wabuze ko zitanga umwimbu mwiza kumbure iyo umurimyi agiye kurima ico nico kintu ca mbere abakeneye kuronka umwimbu mwiza kandi abakeneye yuko n'ibyo bitegwa byo bishobora kurinda ingwara none dufatiye nko ku burorero kumbure dufatiye nko ku biharage nko ku hegitari umuntu akoresheje imbuto zirobanuye ashoboye kwimbura umwimbu ungana gute tugereranije n'ugiye kumbure yoba yagiye gutora imbuto isanzwe ku biharage bwa mbere ho kugira utere nk'hegitari tuvuge dufatiye ku karorero kugira umuntu atwumviriza yumva icyo ari cyo hegitari ni metero 100 ni ukuvuga ko ushobora gutera ibiro 80 by'ibiharage cyane cyane ibiharage byimbuka cyane ibiharage bimwe birembegwa rero uteye ibiro 80 ushobora kwimbura ibiro toni 2.5 gushaka ku toni 3 toni 2.5 gushaka kuri 3 urumva rero ko ngabo ufise umwimbu mwumva wateye ibiro 80 naho wakoresha amase canke n'angre naho wakoresha ibintu urumva ko ari umwinyungu yego urumva rero ko rero ari ibintu byiza cyane dufatiye naho kubiraya dufatiye ku biraya ku hegitare navuze metero 100 utera imbuto ziri hagati y'itoni n'unusu gushaka itoni 2 rero urashaka kwimbura tangorane itoni 20 iyo zagenze neza ari ahantu heza hashasha kuko ataracoka n'isi iracoka kuko imbuto zicoka iyo ari isi nziza wayitabiye neza ukoresha ibitegerezwa kufisa angre ateguye neza ifumbire yindi iteguye neza y'inka ukabitera neza urashobora kuronka itoni 20 ngo birashobora gushika yuko uja munsi
murazi ko n'ibirere bituma ibintu bihinduka yego umva biravana rero n'ibirere ariko iyo byagenze neza imvura ikagwa neza wabiteye neza ukurikije impanuro z'abarimyi z'abahinga mu burimyi bashobora kuronka itoni 200 canke ziri munsi yego rero bisigura ko wowe nk'umugwizambuto ikintu uhanura abarimyi kuba ufise imbuto nziza ntigikwiye nivyo imbuto nziza ni kimwe imbuto nziza ni bayita nziza mu isanzwe yarobantu imbuto itarobanuye ntishobora kwitwa nziza rero cyo no umurimyi nuko mu kurima yobanza kwegera umugwizambuto amwegereye canke akamubaza ko ibintu byo birorosha ashobora gutelefona umugwizambuto akwemera imbuto ukarima ari ukuzi kuzozironka yego ugatanga na cyo bita precommande ukariha amahera makera kugira ngo werekane yuko wiyangajije cyo bituma rero uronka imbuto zawe ukazitera neza hamukimbura neza yego kuko ari igihe abantu baje kurima ugaca usanga arabuze imbuto agaca atera izo mu isoko hanyuma agaca homba hanya ntabahombye wenyine kuko ababa bamurindiye ko bazoronka yimbuye baba bahombye nabo yego wabuze ko mufise amavuka yego musanzwe muyagwiza none nayo novuga ngo akarusho ko gushora kore akarusho k'amavoka arobanuye nayo yera n'ingoga ibi by'amavoka byikuza kwera umuntu yarifunguye agatera ikibuto ikanaga kimara imyaka myinshi myinshi cyane hanyuma ntigitanga umwimbu munini mugabo ivoka rirobanuye ryerera ku myaka 3 uriteye yego urumva yuko imyaka 3 ni mike kenshi kandi riguma riduza umwimbu uko rikura niko riduza kandi wateye igihuzi uburyohe bwaryo yego ni kuvuga rero yuko wo kenshi agiye amavuka yera n'ingoga kenshi bavuga ko ataryoshe ayarobanuye utera variete uzi kwiryoshe uyizi d'avance umuntu ntuja gutera icyo utazi uzi uburyohe bwaryo ushaka kuvuga uti jewe ngira ntera amavoka ari mu mavuta menshi kavuga uti aya rero niyo atanga umwimbu cyangwa kuvuga uti reka ntera ivoka rizoba rinini kuko urizi reka tukaritera umva rero utera icuzi yego none musanzwe mugwiza imbuto none mubigurisha gute abantu mubironka gute bo bivanye n'urugero aho nahereye ku biraya je byo nimbuye ndagushiga 600 ikiro unguriye nawe yimbuye agushiga 800 ko natwe muri za tuba twaguze 800 numva uko bigenda bimanuka niko n'igiciro cyabyo kigabanuka nico giciro leta yashinze yavuga ku biraya ni 1600 yego no kubiharage ibyo n'amabazi no kubiharage ibyo dukuye muri za twaguze 1800 twe tuvyimbuye deje gupimisha bakavyemeza ko katangora bifise baje kutugura batugura 1600 yego kuri byose yego turumva yuko kiretse ivoka niyo gurisha 2000 igiterwa plan y'ivoka yego none novuga nko kubakiri bato kumbure bashaka kurondera nk'akaryo mu burimyi n'ubworozi kugwiza imbuto n'akama kayo batera nk'umugwizambuto nk'umuntu amaze kuja mu burimyi nk'umuntu abimenyereye n'akama kayo batera akamanotera abantu bagishoboye gukora cyane ugwaruka baguma bavuga ntibagira akazi yego kandi nivyo mu bisanzwe yego umuntu ikariga ntariko yiga kugira ngo bazamuha akazi yego ariko yiga kugira ngo azarondera akazi arondera akazi wenyine uko ubumenyi uri uraronka mu ishuri no gutuma ushobora kwibeshaho yego nta uhejeje amashuri mu isanzwe uronsa akazi ni byiza uronsa abo ba employé mugabo ni vyiza naho nyene ko ugira ama activité génératrice de revenu yego wewe nyene ukavuga ati iki kintu no gikora cyo ntunga no kuvuga ko kamunotera rero abantu bakiri bato bakura amaboko mu mpuzo bakarima amatongo arahari kandi bakarima mu buryo bwiza mu buryo bwa kijambere nko dukunda kubyumva abantu babivuga buryo bwa kijambere kugira ngo
bashoboye kwimbura vyinshi yego uko bimbura vyinshi niko igihugu gitera imbere niko nawe wimbuye utera imbere yego ugwaruka rero nibo bikora bakagurumbira igisagara bakaduga kurima amatongo yego kandi wewe bivanye no burambu ufise muri ako kazi urabona yuko harimo hashobora gukora mu kintu yego harimo ikintu nivyo uburimyi uno munsi birakunda canke bikagorana ariko umugambi umuntu yihaye ari ukurikirana yego biratebe gakunda yego yego Gabriel katugushimire cyane urakoze cyane yego ariko sinorangiza ntakubwiye aho ndandariza imbuto yego ndadandariza imbuto ahantu hitwa mu Ruzibazi muri commune Mukike ndadandariza imbuto muri Mugongomanga ahantu bita mu Ijenda yego ndadandariza imbuto mu Mugamba ahantu hitwa mu Yange Kavumu aho hose hari amahangare sangwe harimo imbuto ziwanje kumbure n'undi ari mu ntara yindi yose n'umuntu ari mu ntara yindi ashobora kwirondera kandi nta muntu aba ari kure twabivuganye no mushira twavuganye ko bizogenda yego akeneye nk'ibiro 10 urashaka kubimushira sino bimushira bacaje hamwe urazi ko bugirigiri bugira babiri abantu bagiye hamwe bashobora gukora noneho ubu murazi ko turi mu bintu by'amakoperative amakoperative nayo biri Ngozi insabye imbuto ntarayishira yego yego reka tugushimire cyane murakoze cyane yego turabashimiye namwe bwe mwariko murakurikirana kino kiganiro naho utaha We'll be right back.